shengero ry'Imana nimuze tuvuge Yesu, nimuze dukore igishoboka cyose abantu tube expose ku mayira y'Imana, kuko hama hagomba kubaho umuntu mu buzima bwawe avuga ngo ngaha muri kino gisagara hariho kamenyi, hariho profete w'Imana. Niko yabwiye Sawuli ati reka tuje kumuraba hako dutaha twaramaze guspendinga umwanya n'amahera tuja kurondera ico tutatoye, reka tugerageze n'Imana. Hama hagomba kubaho umuntu mu buzima bwawe akwenzika inzira y'Imana, akwibira akabanga yuko ivy'Imana bibaho, akwibira akabanga yuko Imana izi vyose, akabivuga atavuze amaverse menshi, ariko akakubera ikimenyetso kigusunikira ku Mana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti kiraro. Ndasenga ngo ducike ibiraro shengero ry'Imana byo guhuza abantu n'Imana, byo guhuza abantu na destine yabo, byo guhuza abantu n'inzira z'Imana. Umviriza muri simplicité, mu buryo bwiyoroheje, reka ducike ibiraro byo guhuza abantu n'Imana, kuko Imana mu byo abantu batakaje bariko bararonderera mu isi, baronderera muri ambiance, baronderera muri consommation, baronderera muri drogue, baronderera muri alcool, baronderera mu bintu by'ibintazi, ibyo baronderera muri sexe, ibyo baronderera muri mu bintu bipfuye bigize gute. Nukuri n'Imana irafise inyishu yabo.